twamaze kuronka isomwa ry'igice cyose byose by'ukuri birimwo byose umuntu ashira ku mutima ibyanditswemwo mu buzima bwabo bigaragariramwo ntaba agifise ikimuhagarika umutima. Imana iba yaritwararitse ibyo akeneye. Inzira yo kubishikamwo turayerekwa guhera ku ntango, atari gusa ku iherezo ariko ku ntango. Kandi haravugwa hano mu Baroma 12 umurongo wa mbere, nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Hanyuma ku murongo wa kabiri agahereza haravuga ngo kugira ngo mumenye iby'Imana, mumenye neza iby'Imana igomba, nivyo byiza bishimwa bitunganye gose. Ikimazi ni kimazi. Bihagije kwiyumvira kuri Aburahamu watanze Isaka kw'ikimazi. Umwami aramubwira ngo fata umuhungu wawe ukunda umutange kw'ikimazi. Aramubwira ngo umutange ku musozi uwo nzokwereka. Umusozi wiswe umusozi Moriya. Hanyuma Aburahamu aragenda muri uko kumvira kuva mu kwizera misi yose, kuba kujana no gutanga ikimazi haba harimwo uguhishurwa kukugomba kw'Imana. Ibyo bidahari byose biba ari ibyumviro gusa, bisa n'ibyo Imana, hanyuma bigaca ku ruhande y'ibintu nyabyo. Ayo majambo ari mu itanguriro 22. Ikimazi twakunze kwihweza cyane gose, ariko gihoza n'iri jambo ngo muzane imibiri yanyu, hanyuma mu Baroma 12 umurongo wa mbere. Hanyuma duhamagariwe, twebwe ntiduhamagariwe gutanga uwundi muntu runaka, ariko ni ukwitanga twebwe ubwacu, imibiri yacu, ukugomba kwacu, ibyacu uko turi kose ku Mana, kugira ngo ishobore gukorera muri twebwe kandi biciye kuri twebwe ibyo yifatiye ingingo gukora. Mu Tanguriro 22 haranditse guhera ku gace ka mbere umurongo wa kabiri, Tanguriro 22 iramubwira iti enda jana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka nyene, uje mu gihugu c'Imoriya umutangireyo kw'ikimazi co koswa ku musozi nzokubarira. Aburahamu arabikora, afata akayira, hanyuma umwami Imana aramusanganira. Mu nyuma uko niko dusomba, hari ikindi kintu cyabaye kuri uwo musozi nyene mu Ngoma za 2:3 ku murongo wa mbere, mu Ngoma za 2:3 ku murongo wa mbere. Maze Salomo atangura kubaka ingoro y'Uhoraho i Yerusalemu ku musozi Moriya, aho Uhoraho yiyerekeye se Dawidi, ariho nyene Dawidi yashinze ku mbuga y'umuyebusi Orunani. Mbega ibi byari biki? Ba data mu kwizera bose bajanye iyo nzira nyene, bose bakoreye iyo Mana nyene, bakoreye iyo Mana nyene, bose bahagarara mu kumvira biva mu kwizera. Byashika
nk'uko byabereye mu kibanza kimwe ahantu hamwe, ahantu Imana yahuriye naho Aburahamu na Isaka, aho yahuriyeho Dawidi na Salomo, aho inzu y'Imana, urusengero rwubakwa. Muri icyo kibanza ahantu abantu bahuriye n'Imana mu kumvira kuva mu kwizera, atari mu majambo ariko mu bikorwa, ahantu batanga ibimaze, ahantu bataba batewe isoni n'ibyo bari bakunze canke ibyo baba biteguriye bishura ku muhamagaro wuzuye w'umwami, bagaheba ibintu bakunda cyane. Aho niho Imana yabiri, aho niho yashize icibutso c'izina ryayo kandi igasuka umugisha mwinshi. Aburahamu yakoze ibyo twese dutegerezwa gukora, bisigurwa ngo ibyo Imana idutegetse gukora. Kandi igihe dusoma mu Baroma 12 tugasoma ibyumviro nyamukuru biraba imbabazi, kugira neza, ku murongo w'9 haravuga ngo urukundo rwanyu goye kuba uruheyiheyi, mwanke ibibi mu matane n'ibyiza. Ni Baroma 12 umurongo w'9. Turabizi yuko ibi nibisabwa bihari, ni urutonde rurerure, nta muntu n'umwe yoshobora kubyodoza abyikoreye, nta muntu n'umwe ashobora kuba bifise abyizaniye, ariko byose tubihabwa n'Imana. Ndizigira yuko turashobora kubifatira mu kwizera, nk'uko byanditswe mu Baroma 8:32, ati mbega ni gute atazoduhana byose, azobora gute kutugabira byose nawe kuri we yaduhaye, kandi ibyo turabifise muri Kristo Yesu umwami wacu. Urukundo rw'Imana nabwo rwaririmbwe mu ndirimbo, hanyuma mukumviriza uko ijambo ryo mu cete c'Abaheburayo hanjemo ngo uwo Imana ikunda iramuhana. Mu Baheburayo 12:6 rero nta cigwa gikomeye umubyeyi ashobora kuronka nko kuba yafashe iminenegwe ibihano. Urashobora kwibabarira wowe ubwawe, ukanababarira n'abandi, ugatondeka ibindi bintu byose. Iyo dufise umwanya wo kuba mu muco n'ubuntu imbere y'Imana, ariko iyo ari urukundo rw'ikinyoma rureka ibintu byose bikarengana, rugaca ku ruhande rw'ibintu byose, rukumviriza ibintu byose, hanyuma rukareka ibintu byose bikarengana, rukihanganira ibyo bintu byose, uwo muntu nk'uyo umunsi umwe azogira ibyamwa bibi. Rero niba dutahura neza Imana kandi tukizera n'imitima yacu yose ijambo ryayo, iravuga ubwayo ngo, ikavuga ngo uwo nkunda ndamuhana, ndamukangira nkamuhana. Paulo akandika Abaheburayo 12:11 ngo ibihano mu uwo mwanya ntibituryohera, biba bibabaza mu uwo mwanya. Sinigeze mbona umuntu ariko aratwenga, ariko arakubitwa bikomeye, birababaza, ariko biba bikwiriye by'ukuri, biba bikwiriye. Umwana aba akeneye guhanwa nko kuba akeneye kurya no kunywa. Rero iyo ufashe bimwe ukareka ibindi si byiza, ariko hamwe n'Imana misi yose biba bimeze nk'uko nta kintu na kimwe kibura. Imana ni umubyeyi, ni data by'ukuri, ntiyigeze abona agakosa, utuntu tw'udukosa ngo tureke turengane nk'uko ibintu ngo birengane uko ibintu bidakoze neza ibintu, ariko iminsi yose mu buntu no mu kwihangana kandi mu rukundo rwayo ruhoraho iraduhana kugira ngo dushobore kubyihanganira. Ariko uko niko
uko niko dutozwa indero yo kumvira. umwana adahanywe ntazigera na rimwe aba umuntu yumvira, naho yoba afise imyaka 80, kuko ntazi ico bisigura. Rero nimba tutigira na rimwe tubona akarimbi, rero ntibishoboka. Ariko nimba twabaye by'ukuri abana by'ukuri b'Imana, aho rero dutegerezwa kureka tukabwirwa mbere, tugasaba umwami ngo abikore mbere, nubwo wenyine arazi ibikwiye gukorwa. Ariko ntitubyanke, ariko basi ducereze, hanyuma dushobore kuvuga tuti mwami, nubwo ntabitahura ubu, mbega ni kangahe twiyumviriye nk'abana, tukiyumvira ntibyari bikwiriye, ariko ni kangahe byari bibereye, hanyuma bakatureka tukarengana atakiri batubwiye. Ariko Imana ni umubyeyi nyakuri, idukunda urukundo ruhoraho rw'ibwina rw'ubumana. Nico gituma idutoza indero nk'uko kugomba kwayo kure, kandi nk'uko ijambo ryayo riri ngo urukundo rwanyu rutagira ruheheye, mwanke ibibi, mu matane n'ibyiza. Abaroma 12:9. Ku byo gukunda bene data, mukundane rwose ku by'icubahiro, umuntu wese ashire imbere mugenzi we. Nico gituma haranditswe ku bijanye no bw'iherezo ngo kuko ubugararije canke ububi buzogwira, ngo urukundo rwa benshi ruzotimba. Rero rutimba ahantu rimwe rwigeze kuba rubira, atembagara hasi umuntu yaramanitse. Igiti kitari ku giti, icamwa kitari ku giti hejuru ntigishobora gukorokera hasi. Iyo utari hejuru ntushobora gutemwa. Iyo urukundo rw'Imana rutigeze rubira, ntirushobora no kuzima, dutegerezwa rero kugaba bamwe ku bandi, kandi tukagaba ku bwacu, kuri twe bwacu, kugira ngo tugave kuri kugabishwa kose kw'Imana. Tukabwira Imana tuti, Imana ngira ikigongwe, fasha. Umurongo w'10, ku byo gukunda bene data, mukundane rwose. Mbega ibyo tubisangahe uyu munsi? Turafise umwene data Aburahamu, ni nakarorero gakomeye cyane. Umuntu arondera uwarameze nkawe hano ku isi ntazigera amubona. Umugabo yarazi iminsi yose gutandukanya nimba ahagaze ahabwirwa ubutumwa, ibyo agomba kuzana n'ibyo avuga ku ijambo ry'Imana, canke iyo yavuga akavuga abantu yavuga neza mwo gusa. Ingene byamugoye igihe yakankamira rimwe, inshuro rimwe akankamira mu Pentecote, azwi mu isi cyane mu butumwa bukurikira. Yaravuze ati, sinari nkwiye kuba nabikoze. Nubwo yari umwanya mwiza, yari mu kibanza ciwe, ariko umutima wiwe wari wuzuye urukundo, wari wuzuye ibisunika by'ukwera. Twese abasomye n'abarabye ibintu babirabira nyuma, turabizi yuko ibintu byose byakaka si zahabu. Byose ntibyagenda neza ku bantu bose nk'uko bivugwa canke bitangazwa bivugirwa inyuma. Ariko nubwo biruko, uwo mugabo yari munyakuri imbere muri we, yarabize yuko hariho amarabaga hariho igikorwa cyo gukora, nko mu gihe ca Aburahamu, cyo kimwe n'abajya abagabo babiri mu gihe ca Aburahamu bagenda i Sodomu, bakagenda bagakubitisha ubuhumyi Sodomu, hama bagakorayo Loti. Kugabisha gusanzwe haba harimo ibintu byinshi. Mbega igikorwa gikomeye cyaba kimaze iki niba mw'abo bagabo babiri bagenda gukora byatuma abantu bahoma? Ariko ni kubera yuko nyine havuzwe ibintu nk'ibyo. Jewe sishobora kwibuza kwiyumvira ku kiganiro cy'abanyamakuru cyabaye i Londres, igihe icyo gikorwa gikomeye cy'Imana bakibazanga ikibazo
ngo igihagararo cyanyu kimeze gute ku bajanye ku bakatolika, hanyuma arishura ngo ndi hafi cyane yabo ngo gusumba uko baporoti bimpeza nguni baherezayo bameze. Hanyuma ivyo rero birakwiragizwa mu binyamakuru ku buryo bw'uko dushobora kwibaza ikibazo, mbega uriya muntu w'Imana bwiwe yari kwishura iki? Yari hafi yandi, yari yegeranye n'abandi, ntiyarakeneye mbere no ku banyamakuru, ntiyarakeneye kuvuga ikintu na kimwe gisa n'igisoso. we yahagarara imbere y'Imana, kandi ibyo rero turabishima ko Imana yari ifise akanwa yashobora kuvugiramwo. Mwene Data Aburahamu siwe atananirwa, twese turabizi, ariko habaye umuntu umwe atananirwa cyangwa atihenda, umwe gusa, ariko ijambo ry'Imana Imana yavuze ibiciye muri we niryo ritihenda, ritananirwa kandi rizogumaho. Rero ukuba twaronse amazaburi afise nk'igitangurira ubutumwa, bikaba biri mu bintu bivugwa muri rusange. Niyo yari zaburi y'abakora. Mwene Data Aburahamu ntigera avuga kuri Dawidi yitwaretse Imana Dawidi. muri Dawidi nta kintu kimwe yarafise ahurira ko niyo zaburi ntiyari iya Dawidi. Hanyuma bikatugora cyane gusobanura, tukiyumvira ati ehe rero ubu rero arikavuga kuri Dawidi, ariko Dawidi nta kintu kimwe afise ahurira ko ni zaburi yose. Barashobora kwibaza yuko inuguta iratemba mu gahanga, hanyuma ukibwira ati Mwene Data Aburahamu uyu muri w'Imana, byari byiza yuko usoma witonze umurongo wa mbere kugira ngo umenye ninde yanditse iyi zaburi, ninde yayanditse. Ariko Imana yaretse ko ibintu bimera nk'uko kugira ngo abene data bashobore kubona mw'iyi minsi yuko ata muntu n'umwe yoba atihenda. Kuri jewe ubutumwa bufise icyo bisigura, nyine icyo bisigura kuri jewe, ibyo twari gushobora kuvuga, ibyo twashoboye kuvuga niyo nibwo gutaka kwawe, nibwo gutaka kwanje, nibwo buzima bwanjye, nibwo buzima bwawe, niyo mitwariko yanje, niyo mitwariko yawe. Ibyavuzwe byose ntacyo bitwaye ngo ni ryari canke ni hehe, ibyo byaravuzwe bivugwa na Mwemu Yera. Ariko ibyo bintu biratwereka yuko abantu baguma ari abantu, kandi Imana ishobora kubakoresha mu buryo butangaje nubwo biruko. Ibyo ntibyari gushika abagabo bandi babiri abo natwe tuza kuvuga ko misi yose bari kuba bazi ninde yavuze akavuga ico kintu gusa. Imana ntari gushobora kubwira muri bo. Mbega murashobora kubona Imana yafashe abantu batitwararika iby'amaso y'isi, ikareka abanyabwenge bakagenda bameze nk'ibigugu. Rero ijambo ryayo ritangazwa mu gakiza no mu mugisha kuri twebwe twebwe ntawe ntibigora ngo ibintu ngo byavanzwe, ariko biba bibi iyo abantu badurumuka bashitse bantambira kaje, kandi hariho benshi jewe nahuye nabo, nimba sinibuka nimba ku bijanye n'ibihumbi 7,700 Mwene Data Aburahamu yavuze ibihumbi 7 bitapfukamye amavi yabo mu maso ya Eliya, hanyuma akavuga inshuro nyinshi 700 aho kuvuga ibihumbi 7. Ibyo twarabikosoye nta nkeka mu gusobanura mu busobanuro bw'ikidage ndabyibaza, ariko mu Congereza hagumye havugwa abantu 700 gusa. Mbega nobabwira iki? Guhera ku ntango hariho bene data baje bavuga ngo nugwishurirwa ngo kuva ku Mana, ngo nugwishurirwa ngo kuva ku Mana, ngo hariho ngo ibihumbi 700 ngo ntari ibihumbi 7. Hanyuma uwa mbere yafashe kugwishurirwa agufata nka kama nuriya mugenzi wo mu manuko bwo mu Buhinde, nawe akacagira abantu 700 bo mu Buhinde,
ni nk'amajana 630 canke amajana 5 n'abandi bo mu bindi bihugu. Uwo nawe yari afise amajana 7, hanyuma yashobora kuvuga akavuga ngo murabona aho ngo umuhanuzi ngo niko yabivuze, yavuze nk'amajana 7. Mbega ibyo byari biki? Hariho impwemu z'ibinyoma muri abo bantu, kandi uko niko bimeze gushika uyu munsi. Ibintu byose bidahuje na Bibiliya ntibishobora na rimwe kuba bivuye ku Mana. Ariko umuntu wese aracara umuntu, arashobora kwihenda. Umuntu wese arashobora kwihenda. Sinzigira ndavyibagira inshuro iyo Mwene Data Aburahamu yariko atwara itara rimwe ryari ryamenetse, umupolisi aramuhagarika aramubaza ati uvuye? Arishura ati mvuye Yerusalemu. Hariho abere data baca bemeza 100% ngo ibyo bisagara bibiri, ngo yagiye Tucson, ngo ni Phoenix canke aba Phoenix adi Tucson, kandi ngahoro ngo ni Yeriko, ahandi ngo ni Yerusalemu. Hanyuma ibyo ngo ntidushobora kubikuraho imbere y'ikuganza kw'imyaka igihumbi. Ibyo ni biki? Izo ni mwemu z'ibinyoma. Hanyuma ibi kirenze ko nta n'ubwenge bafise. Iyo bari bafise ubwenge nta kintu basubuvuze. Umuntu wese afise mwemu w'Imana azomenya misi yose gutandukanya ni hehe umuntu ashobora kwihenda canke ni hehe koko Imana yavuze igatanga uguheshurirwa. Ubu rero murabe iri jambo, kubiraba iryo jambo, kuraba iryo jambo, nimba dushaka kumenya no gutahura mbega nukwiye kugomba kw'Imana kwiza gutunganye gushimwa n'Imana. Nkuko twesomye mu Roma 12 dutegerezwa gukora nkuko Aburahamu yakoze, nkuko abantu b'Imana bose bakoze, tukishurira mu kumvira bivuye mu kwizera ku byo Imana isabye, hanyuma tugatanga ikimazi ku kicaniro c'Imana nk'uko Imana yabisabye. Uko niko natwe tugomba kubikora nk'uko biri mu Roma 12:2. Aho rero ibisigaye bindi nabyo biraza bikurikira. 3 ngo ndababwira umuntu wese muri mwebwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe yoye kwifata uko atari, yamara yiyumvire yitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese ukwizera. 3:12 muri iyo misi ya nyuma ntibigishoboka. Ninde ubagishobora kwiraba ubwiwe kwigenzura? Hari bake cyane. Umuntu wese afite ibyo yitwararika, nta muntu umwe afise umwanya wo kwisubira ko yiraba mbere y'Imana kiretse gusa twari imbere y'Imana gusa, ibindi byose biratumuka. Rero aho honyine turamenya ingene turabagogwa, tukamenya ko atakina kimwe ciza kiri muri twebwe mwari wese muri twebwe. Hanyuma tukabona ko ibyo dufise ni by'Imana yaduhaye jewe nawe, nta kintu kimwe twazanye ku bwacu. Dutegerezwa kwihata kugira ngo tugire uko tubonekana. Hanyuma ku murongo wa 3 ngo umuntu wese yirabe uko Imana wese yamugereye mu kwizera. Abantu bose uko bahawe bagiriwe n'Imana ku rugezo rwo kwizera, urugezo ubwo ibintu byose biba bifise ikibanza cyabyo c'Imana, ibintu byose biba bikwiriye, ibintu byose biba bifise ikibanza cyabyo, ku buryo bw'uko dushobora nk'uko byavuzwe bityo bivugwa mu nyuma ngo kugira ngo igikorwa mu ishengero mu ikoraniro, haba igikorwa cyo kwigisha, igikorwa cyo mu ikoraniro, haba uburongora, ibiba byose, ibintu byose bibe mu buryo bwo guhuza kubwo ukubakwa kw'ikoraniro ry'Umwami. Ariko reka tuvugishe ukuri, uyu munsi umuntu abwiwe ijambo ryo kumugabisha, ese ukuntu inyishu yoza yihuse, uwo muntu yovuga ati nta kintu kimwe nshaka ko wowe umbwira. Ibyo birashobora gushika, mbese ko biri. Ariko
twari dukwiye kuba imvuga kuri by'ukuri tukavuga tuti mutima mbega ntiwibaza yuko ufise uri mu mubiri w'umwami witwara nk'uko rero abantu bose bumenya mu buryo bwuzuye umuntu atemeye inyigisho aba ari ahantu umuntu atemera no gukosorwa gukangirwa kandi umuntu ahagaze aho babiri baba bahagaze ni umuntu atitonze ngo agabire ku kuba Imana nayo mu ikoraniro ryayo yashizeho gahunda yayo nk'uko byanditswe ngo dutegerezwa kugaba ku bugingo nk'abazotegereza kubabazwa umunsi umwe ni mu Baheburayo 13:17 hariho gahunda y'Imana mu ishengero ry'Imana kandi abantu bose bari mu ikoraniro bihuza niyo gahunda y'Imana. Nimwiyumvire ku butumwa bumwe Data Aburahamu bwitwa gahunda mu ishengero ukuntu ibibazo byari bigoye ariko n'inyinshi nazo zari zigoye. Hanyuma haravugwa ati mbega twokora iki iyo duhanura abana iyo tubagabisha hanyuma ababyeyi bakaca baduhanga n'ibindi. Mwene Aburahamu aragabisha akavuga ati iyi ni inzu y'Imana dutegereza twese kugamburuka. Akavuga ati abadiyakoni ni nk'abapolisi mu ikoraniro hanyuma ngo baragaba baracunga baramutekano. Shaka kuvuga yuko mu imyaka guhera atashe agiye harabaye kunyerera bikomeye, ibintu byarabaye bibi cyane biratituka ku buryo bw'uko Mwene Data Aburahamu yogira ubwoba iyo garutse hano uyu munsi. Mbega nibyo ndabyiyumvira by'ukuri igihe nticyabaye ciza ahubwo cyabaye kibi. Mbega twese ntitubyumva igihe cyabaye kibi haheze nk'imyaka 20 cyangwa 30 ibintu byose byage ni nk'uko hari hakiriho gutinya Imana mu bizera. Nibyo ururimi rwarabohoka gato ntirwarushikamye nk'amenyo ariko nicyo kibazo gihari, niyo hari ibibazo kandi kuriko bihora bimeze ariko uko ibintu bimeze ubu nk'uko biri ntibyari bimeze nk'uko byari bimeze haheze imyaka 10 nta na gato. Ni ibintu bigoye kumva ariko turabibona ahantu hose, si kubera yuko dufise ibintu byo kwekana hano ariko byo kwidogera hano ariko mwihere by'ubutware ibintu by'ubutunzi na kajagari gusa nta muntu umwe acitora, byose ntibikigenda nk'uko biri. Satani byose arabivurunga. Murabizi yuko izina ry'ikigiriki diabolos risigura ngo ni umuntu ashiraho akajagari, ashiraho rero akora akazi kiwe hanyuma ntatwari ayo madini yitwa ntatwari ubusa. Ibintu akora ahubwo abikora neza. Yego kuko siku neza yacu ariko byose bitegerezwa kandi bizoba ari byo kutugira neza. Ibintu byose Imana yasezeranije ishengero, ibintu byose yashizemwo, ibintu byose yashizeyo, ibintu byose bigize ishengero irabyakira bikabyemera. Nta yindi nzira umuntu ashaka guca ku ruhande abaciye ku ruhande y'Imana ubwayo. Rero koko hano rero bijanye n'urukundo rwa kivukano mu Baroma 12:10 ibintu twabayemo hano ntidukwiye kubyumvira ko mbega ni kangahe nakunze kumva sunikirwa. Murabizi yuko tuba hariho abene data basunika cyane ku buryo bw'uko birababaza ariko ibyo byose byabaye mu rukundo nk'uko twabyibaza ariko urukundo rwa kivukanye ntigwari rwibwina cyane kandi ntigwari rukomeye rushushe nk'uko twabyumva turamukanya. Mbega bijanye n'ibiki? Bijanye no gutahura yuko Imana
ishobora ishaka gutegura ubwoko bwayo atari n'isura isa niba imana ariko n'umutima uwo yashoboye kwironkera ikagumya byuzuye hamwe n'umutima utari ahantu h'abasuma canke ahantu h'abicanyi atari isura ibesha yerekana ibidahari ariko umutima wuzuye ukwizera n'ukwera wuzuye urukundo rwa kivukanyi rube utarwuyeyi rwuzuye umutima. Ndafise uburenganzira bwo kubivuga simvuga ku bintu byose Imana yatanze ariko hari ikintu naronse impano naronse. Haravugwa hano ku murongo wa 10 ngo umuntu wese ashira imbere mugenzi we ku byicubahiro. Ibi nabyo ndabyitwarize cyane. Mwiyumvire ko mwibaza ko kibanza umwene data kabura yuko ntwengeje oya ni kubera yuko ndabakunda ndabaha icubahiro mbona ko bansumye mbona ko bari hejuru kunsumbya. Uko niko ibintu bimera mu byukuri. Ndiyumvira yuko umuntu wese umwene data wese ashaka kuvuga ibyo bintu nyine turakundana kandi turubahana bamwe ku bandi twipfurizanya gusa imigisha nyinshi cyane y'Imana. Ese kuno twese twaba tunezerewe iyo Imana yohezege wese muri twebwe akamuhezegera bikomeye. Aravuga no ku murongo wa 11 akavuga ngo ku byo gushishikara nimugire ugwangara mukovye mu mitima gukorera umwami wacu ego ngo nezererwe kwizigira ibizoza. Ico nico kintu nyamukuru atari mu bintu uciyemwo atari mu bintu ugezemwo ariko mu byizigiro hanyuma ukaba uwihangana mu magorwa. Mu murongo wa 12 ntushobora kunezerwa cyane iyo uri mu mubabaro. Nimurabe ingene Imana ari nyabwenge. Raba ingene ibintu byose bihuza. Ntushobora kubwira ububabaye ngo ririmba uburero ngo ririmba indirimbo z'umunezero. Oya wicarana nawe ukarirana n'abarira hanyuma mukanezeranwa n'abanezerewe. Abaroma 12:15 umurongo wa 12 munezererwe kwizigira ibizoba mwihanganire amagorwa mushikare gusenga ngo abahama mubahezagire ntimubavu. Umurongo wa 18 namba bishoboka mu ruhande rwanyu muzure n'abantu bose. Ivyo nyimba biva kuri twebwe none twohindura kwiki abantu b'abanyamahoro nta kundi twobigenza kiretse kuba dufite amahoro dukurikira amahoro durondera amahoro kugira ngo tuyabone tuyagumye. Umurongo wa 19 abo nkunda ntimwihorane ariko muhe uburyo uburake bw'Imana kuko handitswe ngo guhora nukwanje ryo nzosubirasubiriza mu nkoko. Umwana w'Imana afise kamere wamucunguye ntiduhamagarira kuhora ariko turavuga tuti mwami baharire ntibazi ibyo bakora. Umuntu yaronse ikigongo c'Imana kandi imbere y'Imana hakiri kinashobora gukora kiretse nawe gutanga ibyo nyene abiha abandi bose. Mu gice ca 5 ca Ezira turasoma aya majambo akurikira duhereye ku murongo wa 1. Ezira igice ca 5 umurongo wa 1. Agé le prophète Zacharie fils d'Ido le prophète. Maze avugishwa n'Imana Hagayi na Zekariya mwene Ido bavugishwa mu izina ry'Imana y'Abisirayeli babarira abayuda bari i Buyuda ni Yerusalemu. Reka duhagarare gato kuri kino cyumviro. Iyi ni inkuru y'ubwoko bugarutse buva mu bunyagano i Babuloni. Ntihavuga gusa ko ari abantu bavugishwa babiri bonyine bavugishijwe gusa ariko ngo bavugishwa mu izina ry'Imana y'Abisirayeli uwo mpwemu wayo yari kuri bo. Murazi twashimitse ko inyigisho yose itegereza kuba ifise amaguru abiri ifise n'umunwa. Nta nyigisho nta gutangaza uko umuyaga ujanye. Abantu gusa nibo
basunikwa bakatwagwa n'inyigisho n'imiyaga, ariko buri nyigisho yose ahantu runaka bifise intango, bifise inkoboko, kandi urashobora kuduga ugasubira iyo abatanguje amadini, ntidukeneye kuvuga amazina, abantu bose bakurikira bagendera mu ntambuko z'abo bantu, baba bari munsi y'uko guhumekerwa nyene, bari munsi yo mwemu nyene, bari munsi y'izo nyigisho nyene. Abamormoni barafise umuhanuzi wabo, Abadventiste, abatemoye de Jehova, abo bose mu buryo bushinze bafise ahantu runaka umwigisha wabo bagendera mu makanda yiwe. Hano dufise ibyo dukorana n'Imana hamwe n'umuhanuzi w'Imana. Nkemu w'Imana ntiyari gusa kuri abo bavugishijwe ku ntango ngo bandike gusa ijambo ry'Imana, ariko mwemu w'Imana yari mu gihe cyo gusohoza c'ubuhanuzi bwa Bibiliya, hamwe n'abo baca batangariza ijambo ubwoko bw'Imana muri ico gihe aho ryaba risohorezamwo, kandi aho bashobora gufatiramwo amerekezo. Jere kuri jewe bifise ico bimaze gikomeye. Uwo mwemu nyene w'Imana y'Abisirayeli wari ku muhanuzi akarongora akaja imbere ubwoko bwa Isirayeli akabuzana, yari ku bahanuzi bashobora kumenyesha mu izina ry'Umwami bifashije ijambo igikwiriye gukoreka aho nico abagikwiye gukogwa n'Imana muri ico gihe. Ni ivy'igitangaza. Umwami yaritwararitse ibintu byose. Ndakunda cyane ubu busobanuro muri Ezira 5:1, maze bavugishwa n'Imana Hagayi na Zekariya mwene Ido, bavugishwa mu izina ry'Imana y'Abisirayeli, ngo mu izina ry'Imana y'Abisirayeli, ngo mwemu wayo yari kuriho, izina ry'Umwami rihimbazwe. Hariho aba nibo bantu by'ukuri b'Imana, abo mwemu w'Imana by'ukuri abarimwo, kandi abo mwemu w'Imana abamwo nabo baba bari mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riba ryavuye muri uwo mwemu nyene, aba ari kuri abo bahanuzi bose bari barasizwe. Nico gituma mwemu yaba ari kuri bo, kandi yabwira Abayuda. Hano mbere ntihavugwa n'Abisirayeli, havugwa Abayuda b'Ubuyuda n'i Yerusalemu mu izina ry'Imana y'Abisirayeli, abo uwo mwemu wayo yari kuri abo bantu. Hariho abantu batanguye kare cyane gushamwa iby'ubwenge bwabo kuri ibi, bakavuga ngo ijya miryango ibiri gusa ngo niyo yagarukanye, ngo 12 yose niyo yagarukanye. Nta muntu n'umwe abivuze, ariko uyu munsi abantu benshi bafise Armstrong, abo ngo nibo babifashe ibyo nk'ibyigwa ibyo, bakavuga yuko imiryango 10 yazimye, ngo ahantu kanaka ngo idashobora kuba yogarukanwa ngo basore kuyimenya neza. Abashije kugarukanwa nibo bonyine bagarutse, abatagarukanywe ntibagarutse. Rimwe na rimwe ibintu biba bitomoye nk'uko igisoro kiba kimeze, ariko abanyabwenge nibo bazimira, bakaba bafise intebe ya Dawidi ngo hamwe n'umwamikazi, bikaba biri i Londres. Ibyo byose rero bikaba byanditse mu buryo butomoye, ngo byanditswe ngo n'abanyabwenge ba Bibiliya bakomeye bo muri kino gihe, ariko batakarira mu byumviro byabo, hanyuma bagaca ku ruhande y'ibintu Imana yakoze mu buryo buciye bugufi. Ese ukuntu ari byiza gukorera Imana mu buryo buciye bugufi, ntagire ikintu na kimwe ugoza. Turazi yuko Mwene Data Aburahamu nawe yari yiteze ibintu bikomeye byategerezwa gushika, hanyuma igihe ubu cararenze,
imana izokora ibintu byose yayigeneye gukora tudakeneye kuba tutihuse. Dukore ibyakorewe hano, hanyuma tumenye yuko mwemu w'Imana, uwo mwemu nyene warari ku bahanuzi bose, uwo Imana y'Abisirayeli, uwo mwemu Imana y'Abisirayeli yarungitse, uwo mwemu nyene yari kuri Mwene Data Aburahamu, kandi uwo mwemu nyene w'Imana ari kuri abo bose bashigwa ubu muri iri jambo ry'ubuhanuzi iryashizweho muri kino gihe n'uwo mwemu yera nyene. Ariko bategerezwa kuguma mu ijambo ry'Imana, baguma mu ijambo ry'Imana. Ubu ndiko ndabyandika mu gatabo kazunguruka kumbure kubw'umubabaro w'abantu bemeza ibintu, bakemeza ibintu bakavuga ngo igihe Mwene Data Aburahamu yavuga i Chicago imbere y'abigisha bashika nko mu 300 b'abanyateolojiya, abigisha ba eveke n'abandi, yumvise muri mwemu w'Imana, yumvise yuko hari abantu bariko bazunguza imitwe batamize ibintu yari yavuze. Hanyuma aca agahigo, afata Bibiliya, aravuga ati umuntu niyumvira yuko bitagororotse, nimugire intege yo gufata Bibiliya yanyu, hanyuma muze hano imbere ahavugirwa ubutumwa, mumpagarare impande. Hanyuma aravuga ati rero nimba mudashobora kubyankisha Bibiliya, rero nimuhore muceceke. Uyu munsi habajijwe abo bantu bose, abo basobanura imituragaro-ndwi, bazi ibintu byose ku bintu byose, ngo bazi imbere bafate Bibiliya bagaragaze ibintu ibintu bavuze muri Bibiliya, nimubyerekane muri Bibiliya byanditse hehe, ingene abo bantu bumva yuko ahubwo bamara amaji batabibona, bavuye mu ijambo ry'Imana mu ryo bibaza yuko ko bagarukanywemo. Nk'uko twabivuze kenshi, dushobora kwibaza mu buryo bwo mu gihe turimo twibaza ko turi ibigugu, kuba tutagira umugabane mu isiganwa. Oya, ntitwakorewe ibyo, ntitwaremewe ibyo. Imana ntiyatugeneye ibyo. Imana yatugeneye kuba turi atekereje igihe inkingi y'umuriro imanutse, tugahaguruka gusa igihe nayo ihagurutse, hanyuma tukagenda igihe yegeye imbere, tukavuga ibintu yavuze. Mu bintu byose iguma ari Imana y'ijambo ryayo. Satani arashobora gukora ibintu byinshi, mbere akanatugirira nabi, ariko hariho ikintu kimwe adashobora gukora. Imana ibishatse kandi tubaye tukiriho, ni bibiri ntashobora kutuhomora ku ijambo ry'Imana. Ibyo nabishobora. Ijambo ry'Imana ririmbitse cyane imbere muri twebwe, rirashimitse kuburyo bw'uko ridashobora guhomoka, kuko ico kizirika kigumye kiragenda kirinjira kigashika hakurya y'igihuzu. Hakurya y'igihuzu hari iki? Hari iki? Ahera cyane. Ninde yavuga? Yari umwami Imana yavuga ubwayo ahera cyane. Abantu abo ico kizirika cagenda kigarenga hakurya y'igihuzu ahera cyane. Isanduku y'isezerano aho ntabari Imana, ntabari abantu, habara Imana, kandi ntibaba bumviriza umuntu, baba bumviriza Imana. Ikintu kikuma gishimitse uko ibihe byose kiruko. Turashobora kuba dushima nubwo mu bihe dushobora kugeragezwa, tugahanwa, ibintu byose bijana nabyo. Uko Imana ibona ibintu mu buryo bwa Bibiliya, Imana idushakira ineza bikomeye.
kuko yadushize ku ishuri ryayo iratwigisha rimwe rimwe itwigisha mu buryo bwo gutozwa indero bubabaza, ariko buba bufise ibyiza muri ubwo, nubwo tutaba turabimenya neza tubyumva neza mu mwanya turiko turakosorerwamo. Bakundwa, tunezerwe, ibyo tubinezerwe, dushimira Imana yuko uwo mwemu nyene yari ku bahanuzi bose, yari no kuri Mwene Data Branham, yari kuri Mwene Data Branham, kandi ntuterwa isoni n'ibyo, ahubwo turabishima. Ni ko kwemezwa kuri muri jewe ko Imana yarahamagaye umuntu umwe nk'umuhanuzi muri ro runganwe, ntihamagaye babiri canke batatu, ariko yahamagaye umwe. Niwe yiyeretse mu nkingi y'umuriro, niwe yahaye igikorwa, niwe yarungitse, kandi niwe yatuvugishije mu izina ry'umwami. Ijambo ry'ubuhanuzi ryashyizeho giterekwa matara. Mbega twasomye iki kuri Mose? Ngo igicu c'ubwiza cyamanuka igihe yinjira mu ihema ry'ibonaniro, kandi ubwoko bwaza imbere y'iryo hema kugira ngo bahabwe inyishu y'Imana. Bakundwa, Imana yatuvugishije mw'iyi minsi, atari mu rugo, atari ahera igice cya mbere, ariko yaragiye irashika ahera cyane, yaragiye irashika ahera. Ibyo byaragiye birashika hari isanduku y'isezerano, bigenda ku ntebe y'ubuntu gushika ahantu Imana yishura mu bwiza bwayo, yishura ubwoko bwayo. Icyo kizirika gishobore kuba gishimbitse mu Mana, kuburyo bw'uko atakintu na kimwe, atanu umuntu n'umwe ashobora kukibohora ngo ashobore kuvako. Abahanuzi babiri bavugishije abayuda b'i Buyuda n'i Yerusalemu mu izina ry'Imana y'Abisirayeli, iyo mwemu wayo yari kuri bo. Ibyo nibyo nipfuriza igihe cyose, na cyane cyane igihe tuba tuje hano imbere y'ubwoko bw'Imana. Ugusigwa kw'Imana, ugusigwa kwa mwemu, uguhumekerwa kwa mwemu, uko Imana ishobore kuba ibana natwe, ko abo bose bumva ijambo ry'Imana bakomezwe, bashobore gushikamishwa, bashobore gushingwa, bashobore kubakwa, kandi bashobore guha Imana ibimazi byo mu buryo bw'imwemu. Hasigaye umurongo umwe gusa, n'umurongo wa kabiri. Bukeye Zerubabeli mwene Sheyaritiyeli na Yosuwa mwene Yehozadaki bakura hasi, batangura gusubira kubaka ingoro y'Imana iri i Yerusalemu, bari kumwe n'abo bavugishwa n'Imana babafasha. Ego, ugufashwa nyako kwiza gusumba amafaranga yose, ibintu byose biba byegeranijwe n'imitsima mu isi, ariko hakaba ugufashwa kuva ku Mana, ugufashwa uko abahanuzi b'Imana baba bari hagati mu bwoko bw'Imana, kugira ngo amabwiriza na gahunda ka Bibiliya bwashobore gutangwa. Ntigubatswe gusa, ariko bwubatswe aho Imana yiyerekeye Aburahamu na Isaka, bwubatswe aho Imana yari yiyerekeye Dawidi na Salomo, ahantu hari urusengero rwa mbere niho bwubatswe. Ibintu byose byarakubuwe biravanwaho, hanyuma haba kubaka. Abahanuzi babiri bari ngaho, kandi nabo bose bafashe igikorwa bagakora, bashigikiwe byuzuye n'abo bahanuzi babiri b'Imana. Iyo mvugo nayo ni nziza. Abahanuzi, abavugishwa n'Imana, si abavugishwa gusa, ariko abavugishwa n'Imana. Si mwemu gusa yari kuri bo, ahubwo yari mwemu w'Imana y'Abisirayeli. Abantu benshi barafise impwemu, ariko twokunze yuko mwemu w'Imana aba kuri twebwe,
kandi ibintu bitegereza gukorwa bigakoreka mu mabwirizwa atomoye no mu nyigisho y'Imana mu bwoko bw'Imana. Atari uko tuzokubaka twubakira ubusa. Imana iduhezagire, idufashe, kandi ibyo twumvise kuri uyu mugoroba dushobore kubishyira mu bikorwa kubwo icubahiro n'ishimwe by'Imana yacu. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira ku bw'isaha y'ubuntu iyo twumvirijemwo ijambo ryawe, aho watuvugishije mu buryo bw'umubyeyi. O Mana, turashaka kugushimira, turashaka gusenga, turashaka kukubaha ku bw'ibyo. Tumenye Mwami yuko amasezerano yawe agumaho kandi ntanyiganyiga ibihe byose. Nicyo gituma turi abashima cyane kandi duhimbaza ubuntu bwawe. Ubandanye kuba natwe Mwami, uduhe ubuntu bwo kuguma mu majambo yawe, twumvirize gusa ibyo wewe bwawe ushaka kutubwira. Wakire icubahiro, wakire amashimwe no kwino saha y'umugoroba, mu izina rya Yesu. Amen.